Kwiyunguruza uva mu ntara ya Kirundo uja mu yindi mihingo y'igihugu bisigaye vyabaye kananira abahinga bivuye ku bukene bw'igitoro. Abanyagihugu muri iyo ntara bavuga ko igiciro co kwiyunguruza cagwijwe na kabiri. Ijisho rya RPA aho mu Kirundo riratwiganira uko ivyo biciro vyifashe. Kirundo n'akambaro k'ibara mu ntangendo zirimo vyakorwa. Kirundo ngozo ubonye umuntu agenda ku noti y'ibihumbi 50. Mugabo ni ku maprobox ku bitaro by'ubwoko bwa essence kuva mu Ngozi uja mu Kayanza biracuriha ibihumbi 15. Abaza nabo mu mabisi manini ubonye ndafise inoti y'ibihumbi 30 n'amanuka i Bujumbura je n'amajansi yahaye mu 15 ugeze kuri 30 Eka mbere ngo bigoye bikiriko kuko n'amategeko y'ibarabara ntagikurikizwa. Igipolisi cararengewe nk'uko uyu munyagihugu abandanya vyigana. Guverineri mushasha wo mu Kirundo yari yaje amera nk'ushaka kuvuga yuko ibintu vyo kuza baripakiza barenzako yuko bihagaze, yuko urengeje k'umuntu bamugucira amande bakagira sezi y'icuma unyonga. Ubu rero polisi amenyereye umukiriya aremera akamubwira ati jewe nundemvye ko umupolisi twavyivuganye aya porobogisi irimwo abantu itegerezwa kuja mu bantu bane urasanga irimwo abantu 6-7. Tubibutse ko naho ikibazo c'ubukene bw'igitoro kiguma cisubiriza, umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yari yavuze ko agiye kugifata mu minwe kugira ntikizosubire kuvugwa mu gihugu.